indwi. Amezi indwi. Hari haheze nk'amezi. Amezi indwi ibihumbi 18 bivuye mu nkoko byashoboye gutanga miliyoni 2.5. Yego, hari haheze nk'amezi indwi. Na za kaminuza wazize mugabo ucura Bujumbura iyo wize wigarukira ino. Basi wowe ushobora kuduha iyo nkuru? Yego, murakoze cyane kumbaza iyo nkuru. Na kaminuza ndayitangura, ndayibandanya, ndayirangiza i Bujumbura nyene. Okay. Ariko mugabo maze kuyirangiza nayirangije muri ibi bihe atabuzi bwinshi umuntu ahejeje kwishura ashobora guca ashikaronka. Yego. Nta kiraka nigeze ndonka kuko navyuka mu gitondo kaburi yonja nagenda izuba rikana ngaca ntaha haraba kwirirwa mu rupangu umuntu bikangora niho naca niyumvira ndavuga nti reka nduge ku gatumba nkore imirimo y'amaboko ko narumva ko mfise inguvu. Ndi Bujumbura narakonsoma cyane gusumba ivyo ninjije. Nkiri Bujumbura hariho utuntu nifuza nkatubura. Kandi ubundi ukuzura kandi mbona nkuze ntashobora kudusaba bigoye. Par exemple nk'ubu nk'akarorero naripfuza nk'itelefone nini ya Android nashobora gukoresha ukaje kuri internet n'ibindi mugasi nashobora kuyironka. Birumvikana kandi ko wari ukuze nari nkuze cyane mugabo nkabura ukuntu. Ubwa mbere bwo ya telefone nubwo wibereye ku gatumba ikiraboneka. Narifuza telefone ya Android n'ubu iya ndacenda yironka. Akira yironka ivuye muri ya masho. Okay. Yego. Okay bagenzi ndabaramutse cyane niyo muri Shanjima wa muhungu wanyu ebana nta kindi nibyo bindi twamaze turababwira ati za kuri Agaciro Media uje kwiga ukuntu kwiteza imbere. Muri kano kanya murabona ko ndahantu ni mu misozi cyane twadoze mu ntara Muramvya ahantu turiko turazunguruka twagiye gushaka kubigisha ibintu byinshi tuzi ko vyoba iwanyu muri za ntara zitandukanye ariko mushobora kuba mutabizi ko bishoboka. Ariko kandi abantu bo ngaha baratuyagira neza tuze kumenya yuko wewe nimba uviburagane ubundi ava mu Kirundo ubundi ava hehe ari muri iriya depression Komoso ubundi ava imbona handi burya byose birashoboka. Bagenzi mwe mufata kanya ndazi ko ubwoko bw'imboga bwose ugiye ushaka kuba bubi wanyu mbwa ntavyo muzi canke ntavyo tuzi reka bano barimyi babituyagire. Nta kindi ijoro n'umurango twama turiko turimbiye ati reka dufasha abantu mu buryo buhe. Yes, nico tuma Agaciro Media hari ni platform y'ahantu abantu bigira iterambere. Okay, yes. Agaciro Media tubaramutse cyane. Ni wo Shanyuma ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga vyongereko. Yazo baramahirwe cyane ko ubifise. Turi kumwe rero n'umujene tumusanze ku kivi hari kararima hari karakurikirana imirima yiwe. Ego tukuramutse cyane. Ego nani ndabaramukije cyane. Ego sinzi ugire ko widondora. Ego nitwa Nkengurutse Pacifique. Nkaba ndumujene twakurikirana imirima buke Pacifique. Dukunda gutangura twipfuriza abantu amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga nawe turabikwipfurije. Yego murakoze cyane. Ngira no muri ivyo ngira ngo usa no wifise byose pasi. Bona usa neza kabisa. Yego. Birahari kuko umuntu akomeye ashima Imana kandi byose birashoboka noneho birondeye n'amagara arondekwa. Ego mu nkuru rero yatumye dushaka kuza kuganira nawe nivyo none tugusanze kuri tele mu mirima yawe. Twumvise ko wize na za kaminuza wazize mugabo ucura Bujumbura iyo wize wigarukira ino. Basi wowe ushobora kuduha iyo nkuru? Yego murakoze cyane kumbaza iyo nkuru. Yego sivyimbeshere naciye ku ishure narize igihe kinini mbere nacize i Bujumbura. Na kaminuza ndayitangura ndayibandanya ndayirangiza i Bujumbura nyene. Okay. Ariko mugabo maze kuyirangiza nayirangije muri ibi bihe atabuzi bwinshi umuntu ahejeje kwishura ashobora guca ashikaronka. Yego. Maze kuyirangiza rero naciye niyumvira ndavuga nti reka
ndaba ukuntu nohindura ubuzima ko narabona ko ndi Bujumbura mu gisagara narabona ko ubuzima bugoye handi abantu usanga baronka ibiraka we nabiraka ukora je nta kiraka nigeze ndonka kuko navyuka mu gitondo kaburi yonja nagenda izuba rikana ngaca ntaha haraba kwirirwa mu rupangu umuntu bikangora niho naca niyumvira ndavuga nti reka nduge ku gatumba nkore imirimo y'amaboko ko narumva ko mfise inguvu donc ivya diplome yawe ubitse widugire ku gatumba ego gufata iyo ngingo byari byoroshe gapasi gufata ingingo ntivyoroshe ntivyanyoroheye namba kuko urabona ibujumbura habaye igihe kinini hararyoshe mu gisagara hararyoshe donc malgré ko atani uburuhe bwishu heza ngugire ubwabo nararaba ndi Bujumbura narakonsoma cyane gusumba ivyo ninjije ahubwo ushobora no kutavyinjiza nuko byinjiza sinavyinjiza uvuze ko atakazi wari ufise akazi nari mfise sininjiza rero ukubaho kwanje kwari gukonsoma gusa rero maze kubaho aho kantu karakomeye ko ariko ratukumva bagasurinye neza ati narakonsoma ibiruti byo ndiko ndinjiza yego narakonsoma cyane kuruta ivyo ninjiza donc nta nakazi nari mfise urumva sininjiza nari mbayeho nkosoma gusa maze kubona rero ko mbayeho nkosoma naciye nigira ingingo yo kuduga ku gatumba muhiri wacu na hantu hameze neza hari amatire yo gukorera hamera ndagenda maze kuvuga rero nsubi inyuma gato yinkiri Bujumbura hariho utuntu nifuza nkatubura kandi ubundi ukuzura kandi mbona nkuze ntashobora kudusaba bigoye par exemple nk'ubu nk'akarorero narifuza nk'itelefone nini ya Android nashobora gukoresha ukaje kuri internet n'ibindi mugasi nashobora kuyironka kandi sinaronka nuwo ndayisaba mvuga nti mpite kandi ico gihe nyine uhejeje za kaminuza cari ico gihe mpejeje nyine ku ishuri birumvikana kandi ko wari ukuze nari nkuze cyane mugabo nkabura ukuntu ndayisabanya telefone mugabo aho mariye gushika ku gasozi naciye nkora ibintu by'imirimo entreta ukiza ugifata iyo ngingo nk'ubu nk'abavyeyi baba barikokoye bafasha umwana yige barabonye rero urafashe ingingo wigarukiye ugatumba ku bana nabo yego ico kintu bacakira gute gapasi benshi ntibacakira neza ndetse n'ababanyi ntibacakiriye neza kuko bavuga bati none urya ahejereje kwiga ko tuzi yakurikiranye amashuri akayamara none ahejereje kugaruka kurima turima cyo kimwe kandi yarize urumva byarabatera amakenga kandi na jewe nta soni vyanteye kuko nabona ko nshobora guharonka ubuzima kuko ahantu ubona ko ushobora kuronka ubuzima ucugenda ukabikora bukebuke naho abantu bokuvuga cyane nko bokugaya bivanye na vision yiwawe wewe urabareka ukibandaniriza vision yiwawe igatinde gakunda ngaho rero uraje kano karere kiwanyu umuntu umwe ukarabamo ibintu by'imboga cyane ngira ahubwo mirengira ni biterwa byose bishobora kuhaba yego wiyumvire rero we waciye uhera kuki ko atani umutahe wabufise jewe nta mutahe nari mfise nari nduze ndiba kwa kuntu bavuga ati urya n'umushomeri agiye muhira yahejeje amashuri no kuvuga umutahe yari we ku giti cyawe umutahe warije ku giti ciwanje rero nca ndiga umugambi nari mfise inkoko nca ndayigurishije bayingurira ibihumbi 18 yari inkoko imwe yego bayingurira ibihumbi 18 bayingurira ibihumbi 18 nca ndagura ipaki y'amashu ipaki y'amashu yagugwa ibihumbi 15 maze kugura ipaki y'amashu nca ndayibiba neza ndayitera maze kuyitera iyo paki y'amashu nca ndayigurisha ndayigurishije ndayikuramwo amahera ashika ku ibihumbi 180 ibihumbi 180 bikomotse muri bya 18 15 vy'inkoko bimaze kugenda uko nca ndasubira nca ngura amapaki y'amashu abiri ico bita double maze kugura double zibiri rero nca ndazitera aha hose ubona nari naziteyeho ngaho kubuya nca ndazigurisha imiliyoni 2.5 rero nca ndabona ko akamaro ko kurima imboga ari keza cyane muri vya bindi nakubwira nipfuza nkiri Bujumbura nkisoka ku ishuri ntashobora kuronka naciye mpera ngaho ndabironka ubwa mbere bwo ya telefone nubwo wibereye ku gatumba ikiraboneka narifuza telefone ya Android n'ubu ngiye naciye ndayironka ivuye muri ya mashu no kuvuga kandi uvuze ubwo
ubwo bwa kabiri wagurishije miliyoni zingahe? 2.5. 2.5. Yego. Nanone zikomotse muri ya nkoko imwe intango iracyari inkoko. Yego, muri ya nkoko imwe nari mfise ko navuye ku ishuri atakintu na kimwe mfise atanakazi mfise atanikiraka mfise. Mugabo nkabana nari mfise inkoko isanzwe yari ngaho oya. Niyo nacingurisha. Niyo rero yaciye ikomoka mu ivyo vyose. Wow. Yego. Okay. Ico gihe rero donc uratangura kwiyestara. Ico gihe ndatangura. Uraja ko murenge mu burimyi bwagutse sinzi uraja no mu bindi. Yego naciye niyestara ndaja mu mbo nca ndaza ndarima ifurujete nkarima ibitunguru nkarima ibirayi nkarima ibirayi n'ubu birayi ndabifise umurima uri mu kwera harya amazi ubona nakweze hariya yagenda yashira mu murima w'ibirayi wiwanje kandi ahubwo ni nayo mbahirwe nyine mufise mwebwe ndabona murakwiga amazi mugashikana hafi no muhira. Yego aca muhira. Okay. Sasa uyu munsi iruhande y'imirima hari ikindi kintu umaze kugira agapasi uvuga ati je nkindi ntahe y'ivyo nirondere kandi bikomotse n'ubundi hahandi. Iruhande y'ibi iya nta byinshi ndarima ndashobora gukora mugabo mfise vision yo kubikora kandi bivuye ngaha nyene. Yego. Donc nta bworozi urajamwo? Ubworozi burahari, hari inka muhira. Ndafise na vision yo korora ingurube nazoroye mugabo kubera zamba nyinshi zica ziragwara zimwe zinacinda zigurisha kugira ngo niinstale ndondere izindi nshasha. Yego ndafise na vision yo korora inkwavu. Inkwavu. Kuri Agaciro Media turakunda gukora ibiganiro byinshi cyane cyane bivuga urukwavu. Hari ivyo uhora ubona, hari icyo bimaze kwigisha? Yego biramaze kunyigisha cyane, hari igihe mpanda bikurikirana nkabona ko urukwavu rufise akamaro. Urukwavu rufise akamaro mu muryango, rufise akamaro mu barutunze, rufise akamaro ndetse no ku gihugu. Okay. Yego. Okay, pasi reka tugukeze ubandanye kuko urumva kuri akarore kugwaruka ni inkuru numva ishimishije kuva ku 18,000 by'inkoko imwe none bikavyara ayashika miliyoni 2.5. Hareze pasi igihe kingana iki kugira ngo ushikirize miliyoni 2? Nta gihe kinini cyari giheze, nta n'umwaka waheze, haheze nk'amezi. Urabona twebwe iyo turimo imboga zimara amezi 3. Okay. Gashira ko n'ukwezi kumwe kuzitutika mu ituta. Donc hari haheze nk'amezi 7. Amezi 7. Hari haheze nk'amezi. Amezi 18,000 bivuye mu nkoko vyashoye gutanga miliyoni 2.5. Yego hari haheze nk'amezi 7. Umwaka ntwari bwahere. Wow. 18,000 gushika mu miliyoni 2.5 mu mezi 7-8. Yego. Ni nkuru itangaje cyane. Okay, kuntuze nko ku bantu rero bariko baradukurikira basi bashaka kuba bava mu ntara zitandukanye ubu burimyi batomenyereye bw'imboga. None iyo uguze dufata imbuto nibaza hari izo barinda gututika hajya hari imboga buryo badatutika? Yego hari izo badatutika, hariho n'izindi barinda gututika. Par exemple uguze nk'ikurujete, kurujete ukura mu gakombe ugashira mu mazi ko nakadugije umugero ukacutera nturi kuragira ituta. Nta pepiniere wari kuragira? Oya nturi kuragira pepiniere. Okay, ntaco muri ico gihe umuntu yaguze imbuto nubwo bivuze gutyo nibaza ko nyinshi zirinda guca mu mapepiniere. Yego nyinshi zica mu mapepiniere. Iki ni kiba gisabwa niki? Eske imboga umuntu acatwara agatereka mu ivu rigaragara hasabwa iki? Oya birasabwa ivyigwa kugira ngo uruboga rumere neza, ruse neza, ruvyuhe rube gwiza. Rurasaba ivyigwa ukarondera umwavu w'ikirundi, biga amase y'inka, amase y'inkoko, amase y'inkwavu muri make. Amase y'ibitungwa. Hanyuma ugaca ushiraho aho ugomba kugira ituta pepiniere. Ugashiraho hama ukacurenza kwa kavu hama ugaca ubibako mu imbuto zawe. Ushira mu imbuto zawe. Okay. Nyuma y'imisi mike cyazimera ukacuzimura ukazitera ahandi uba wateguye. Yego. Zamaze kuba imivyaro. Zamaze kuba imivyaro. Okay. Hama naho hantu ugiye kuzitera naho nyene hagenewe amase. Yego aho ugiye kuzitera aba bagize tere neza isi yawe ukayitunganya neza ukagira ubusizi bwiza hama ugaca ushiraho amase ukagira mu mabango. Amabango meza tonze neza ugashiramwo n'amase hama rero ukacutera ya mivyaro yawe. Kumbure umuntu yo kwibaza niki kiringo ciza dufate nko muri kano karere ngira ngo hani Muramvya tubavuga ko ari mu Mugamba tuvuga ko ari mu Kirimiro ni he?
ni hagati na hagati. Ni hagati na Ni hagati. hagati na hagati. Donc ivyo barima mu kirimiro no ngabo bima cyangwa Yego. ivyo barima mu mugamba bo bima. Yego byose. None niki kiringo ciza cyo kurima zino mboga? Ikiringo ciza cyo kurimiza imboga mu bisanzwe twebwe ino kubera zihaba twebwe tuzirima igihe cyose. No muci tuguma turima igihe cyose. Ahubwo mbere rero izo muci nizo zifise akamaro, nizo zunguka gusumba n'izindi. Zirimo mahera kubera ahandi baba barahevye kurima. Ahandi barima buke buke kubera haba hari uruzuba ku misozi miremire nta mazi baronka. Mugabo ahantu haba hashika nk'amazi izo muci zica zibamo mahera menshi gusumba izimvurirwa. Na cyane cyane nkamwe bw'urwana ko mufise amahiwe mwe amazi arashika hose. Yego. Wow. Good. Basi reka ndawukeze rero cyane. Yego murakoze gose. Okay.